Iyi ni radio BBC Gahuza Miryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaa 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze abakunzi ba BBC Gahuza Miryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuri uyu munsi wa mbere tariki 28 z'ukwindwi. Amakamyo y'imfashanyo yashikanywe kwa Palestina bashonje inyuma yaho Israel isezeraniye gutanga inzira i Gaza. Mu Burundi imirimo yo kuyunguruza uva mu gisagara ca Bujumbura uja mu ntara imaze iminsi 2 yarahagaze kubera abashoferi bari muri yegereyegere biyamiriza amande yo murengera bacibwa. Bwa mbere batangwa aramande ya 200,000 baduza 500,000 ubu bageze ku miliyoni. Niyo be ya leta siko ubu abose bacu bariko barunguka gose. Bariko baca imodoka zikora transport yaba ama agence yaba ama probox yaba mahiyasi. Abagize ko bariko baduza ibiciro batubahiriza be ya leta. Kandi iyo leta nayo nta gitoriki kiratanga. Keria la Gloire Kaneza yambitswe urugori rwa Miss Burundi uyu mwaka ngo yamyakunda gutambuka ngo none vyamushikanye kuguhiga abandi mu byiza no mu bwenge. Sinditora neza mugabo at the same time uvuga biraryoshe antuka ukura mu minota 2 nandi n'ikintu namwe nipfuza namwe ndondera ikintu gishobora kumurisha kimvana muri aho ngeze kinduza cyane vraiment. Tubafitiye n'ikiganiro c'inkino, aya makuru ayobowe na Mark niyo nkuru. Ido nido ivyo vyose ni mukanya Jacques Niyitegeka aje kudusomera ayavugwa ku isi. Perezida Trump yemereye ko muri Gaza mu by'ukuri hari inzara nyayo, maze avuga ko Israel ifite inshingano zo kugeza imfashanyo muri intara. Avugira mu ruzinduko arimo mu Bwongereza, bwana Trump yatangaje ko muri Gaza hazashyirwaho ibigo bitangirwamo ibiribwa bidafite inzitiro kugira ngo byorohereze abanyapalestina kwigeraho. Iki kibazo gikomeye cy'inzara gikomeje guhitana abantu, abandi 14 yabahitanye mu masaha 24 ashize. Amakamyo yikoreye imfashanyo yabonetse yinjira muri Gaza uyu munsi nyuma yaho Israel yorohereje ibikorwa byayo bya gisirikare byo kugota iyo ntara kubera igitutu mpuzamahanga cyejo ku cyumweru. Korea ya ruguru yavuze ko idashishikajwe no kuvugana cyangwa kwiyunga n'umuturanyi wayo Korea y'Epfo. Aya magambo yavuzwe na mushiki w'umuyobozi wa Korea ya ruguru Kim Jong Un, akaba ari ubwa mbere Korea ya ruguru yashubije perezida mushya wa Korea y'Epfo ugerageza gusana umubano na Pyongyang. Ni inkuru ya Jean Mackenzie mugezweho na Prime Ndikumagenge. Igihe mu kwezi guheze abanyakorea y'Epfo batora umukuru w'igihugu mushasha yorosha kubijanye n'uburenganzira, hari amahirwe ko imigenderanire hagati ya Korea zibiri zacanyemwo itera imbere. Uwo mutegetsi mushasha wo muri Korea y'Epfo aramaze gutera intambwe zo gusubiza hamwe. Yarabujije ibiganiro vyo mu maradiyo n'inyandiko zigwanya Korea ya ruguru gusubira kuja bukuru bibe. Ariko muri iki gitondo Korea ya ruguru yanse ako gacumu k'ubumwe. Mushiki wa Kim Jong Un akenshi avuga ku izina rya musaza we yavuze ko n'ubu batanezwe kuvugana na Korea y'Epfo cyane cyane kubera imigenderanire ya gisirikare ifitaniye na leta zunze ubumwe za Amerika, nubwo vyibazwa ko Perezida Trump ashobora kugerageza gusubira kuvugana na Kim Jong Un. Perezida Trump aravuga ko bidatinze agiye guha Vladimir Putin igihe ntarengwa cy'iminsi igera ku 10 cyangwa se 12 kugira ngo hatere intambwe mu guhagarika intambara yashoje muri Ukraine. Bwana Trump yongeye kunenga mugenzi we w'Uburusiya kubera ko akomeje kurasa ibisasu bya misile ku migi ya Ukraine. Yavuze ko hazatangaza mu masaha ari imbere cyangwa se ejo igihe ntarengwa gishya kizaba giherekejwe no gukangisha Uburusiya ko ufatira ibihano bishya cyangwa gushyirwaho amahoro mashya. Ubufaransa na Arabia Saudite biyoboye inama y'iminsi 3 yatangiye uyu munsi ku cyicaro cy'umuryango w'ubumwe i New York muri gahunda yo kugera ku bwumvikano ku gisubizo cyo gukemura amakimbirane hagati ya Israel n'abanyapalestina, hemerwa ko habayeho leta ebyiri zibanye mu mahoro. Inkuru ya Tom Bateman murakizwaho na Fela Gakwaya. Ku Bufaransa, iyi nama igamije gukusanya abashyigikiye icyemezo cya Perezida Macron cyo kwemeza igihugu cya Palestine mu mpera z'uyu mwaka.
yibaza yuko Ubwongereza n'ibindi bihugu bizakurikira mu gihe ari kugerageza gutangiza ibikorwa bya diplomasi byo kongera gushyigikira yuko haba igisubizo cy'ibihugu bibiri. Ubutegetsi bwa Trump bwo ibyo bwabyamaganiye kure kandi ntibuzitabira iyo nama y'umuryango w'abibumbye. Amerika yari yanagabishije ibihugu byitegura kuzajya muri iyo nama igihe yategurwaga ikaza gusubikwa yuko hari ingaruka zizabigirwaho. Ibihugu birenga 140 bimaze kuvuga yuko bishyigikiye ko Palestine iba igihugu, ariko Ubufaransa nicyo gihugu cya mbere cyo mu murwi G7 w'ibihugu 7 bikize ku isi kandi kikaba kiri no mu kanama ka ONU gashinzwe umutekano kizaba kibikoze. Umukuru w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika yasabye ibihugu 55 bigize uyu muryango gukoresha mu buhinzi 10% by'umusaruro mbumbe wabyo muri gahunda yo guteza imbere ukwihaza mu mirire. Mahmoud Al-Yusuf avugira mu nama yiga ibijyanye n'ibiribwa yateguwe n'Ubutaliyani na Ethiopia yavuze ko nta washidikanya ko ibi byihutirwa cyane, aho miliyoni 280 z'Abanyafurika bafite imirire mibi. Minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni yavuze ko kutihaza mu biribwa ku isi byagize ingaruka ku 10% by'abayituye. Muri Kenya habaye imyigaragambyo yamagana kugabanya imfashanyo y'ibiribwa mu nkambi nini y'impunzi hari. Bivugwa ko abigaragambyaga bakozanyijeho n'abapolisi maze batwika inyubako y'umuryango w'abibumbye. Umwe mu bayobozi yavuze ko byakurikiye itangazwa rya gahunda y'umuryango w'abibumbye yo gufasha gusa zimwe mu mpunzi kubera igabanuka ry'ingengo y'imari. Mu kwezi gushize ishami rya ONU rishinzwe ibiribwa ku isi PAM ryavuze ko imfashanyo yarimo irishirana. Inkambi ya Kakuma iri mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Kenya irimo impunzi zigera ku 300 zituruka mu bihugu byo muri Afurika no mu burasirazuba bwo hagati. Nina, urakoze Jacques Nitegeka kuri ayo makuru. Amakuru ku buryo burambuye tuyahere mu burasirazuba bwo hagati. Amakamyo yuzuye imfashanyo yashikanye ku banyapalestina bashonje inyuma yaho Israel isezeraniye kugurura inzira z'imfashanyo zitekanye no guhagarika intambara mu duce tumwe tumwe two mu karere ka Gaza. Haritezwe kandi n'ibindi bisandugo by'imfashanyo bikorwa n'indege, ariko ONU yagabishije ko hakenewe ibifungurwa byinshi cyane kugira ngo ikigoyi kiharangwa gihere. Ni inkuru ya Yolande Nere mwuva mu ijwi rya Yvette Kabatesi. Umuyobozi w'ishami rya Loni rishinzwe ubutabazi Fletcher yatangarije BBC ko iminsi iza ari izasobanura ibintu. Mu gihe abantu barenga miliyoni 2 bugarijwe n'inzara n'imirire mibi, uyu munsi mu gitondo Israel yatangiye agahenge k'amayeri ko guhagarika imirwano amasaha 10 mu duce dutatu i Gaza, ariko ntibyayibujije gukomeza ibitero bikaze ahandi aho byahitanye abarenga 30 harimo abari baje gushaka imfashanyo nk'uko bivugwa n'abakozi bo mu bitaro byaho ngaho. Igisirikare cya Israeli cyavuze ko imfashanyo yazanywe n'imodoka za kamyo 120 ejo yahawe abaturage i Gaza, ariko oniyemeza ko mu biribwa byinjiye ibyinshi byasahuwe. Ivuga ko buri munsi hakenerwa imfashanyo yakuzura amakamyo ari hagati ya 500 na 600. Iyo yari inkuru ya Yolande Nere mwariko mwumva ngishije rya Yvette Kabatesi. Ubu naho tuja ku mugabane wa Afrika. Amakuru ava mu ntara ya Zamfara mu buraruko bushira uburengero bwa Nigeria avuga ko abantu bitwaje ibigwanisho bisha abantu 35 bashimutswe mu gisagara kimwe inyuma y'aho imiryango yabo inaniriwe gutanga amahera y'ingwate basabwe kugira abafashwe bari kugwe. Abo bitwaje ibigwanisho bari bashimutse abantu 53 mu gisagara ca Banga mu mezi anaheze basaba amahera y'amanayira miliyoni 1 angana ugereranije n'amadolari 655 ku muntu umwe wese yafashwe. Ni inkuru ya Chris Cole mwumva mwishya Primendi ku magenge. Nico gitigiri ca mbere kinini c'abantu bishwe n'abanyuruza abantu barondera kuri ingwate yo kubarekura. Abahaba babwiye ibinyamakuru byo ngaho ko abantu 18 barishe ingwate barekuwe, abandi basigaye batashoboye kuriha baricwa. Abarokotse bavuga ko bajanywe kuraba aho abo bandi bariko baratemagurwa gushika bafe. Nubwo leta ya Nigeria ifata kuriha ingwate nk'icaha, imiryango rimwe na rimwe isanga atakundi yogira atarukuriha kugira irokora ubuzima bw'abayo, ikavuga ko leta inanirwa no gucungera umutekano wabo.
umutegetsi waho yavuze ko abari banyurujwe bose bari barishe ingwati yo kubarekuza ariko ko abo bitwaje ibigwanisho baciye barekura 18 gusa abandi nabo barabica. Kunyuruza abantu muri Nigeria kugira hasabwe ingwati vyagiye ku rundi rugero aho ubu umuntu ashobora kwicwa kuko ingwati yatevye kurihwa. Tubandanya mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi, imirimo yo kwiyunguruza ava mu gisagara ca Bujumbura uja mu ntara zitandukanye maze iminsi 2 yarahagaze kubera abashoferi bari muri yegere. Biyamiriza ico biti hohotegwa bavuga ko bagirizwa n'inzego z'igihugu mu kubaca amande yo murengera zibagiriza kutubahiriza ibiciro vyashinzwe na leta kandi atagitoro iri kwirabaronsa. Ibi rero biriko bigira ingaruka zikomeye ku ngenzi aho ku gitiro gikuru cyo mu gisagara ca Bujumbura wasanga isinzi ry'abantu babuze ikibunguruza. Ni inkuru ya Jidasi Nkundimpundu. Ejo niriwe ntonza n'ubu ndacyatonza. Uyu ni Makurata Ntunzwe n'Imana w'imyaka 68, umwe mu ngenzi nasanze ku gituro gikuru cyo mu gisagara ca Bujumbura aho bita kuri Kotebu. Uyu mutamakazi amaze iminsi 2 agerageza gutaha muhira mu ntara ya Butanyerera ariko yarabuze ingene agenda. Namusanze yicaye hasi yijiriwe. Urabona ndacyara nasanze atamuduga n'umuri kandi nta mushoferi turabona azanye n'imodoka hano ku kibuga. Uruhombo dufise nuko turiko turishwa n'inzara kandi twariko turataha mu rugo. Ubu turiko turarima imyaba abandi bariko barateragira natwe nk'ubu tusobira kurara ngira inzara kandi wanje ntoburi cyo wonje ibintu sinzi ingene byogenda. Kuri kino gituro hari isinzi ry'abanyagihugu babuze ikibunguruza. Bamwe usanga bicaye ku izuba rimwe n'imbwa gahanga bifutse imitamana, abandi bahavuye bakaja kurondera aho bicara munsi y'ibiti. Muri aba harimo Korodine Dusaba Umukama na Ivete. Umwiheburo bafise uragaragara ku maso. Saa 10 twari turi ngaha twahageze ariko twabaye abambere kuhagera. Urumva nyene turiko turahomba kandi dufise n'abana. Cenda ndarurukira Muramvya mugabo nja muri Mwaro. Bwabwiriza isaha ndabona yuko umega ikibazo kirabaye kirekire. Ndasize n'umwana numva baguma bavuga agumarira kuvejo ndiko ndategera kugira ndabe ko nogenda. We nabuze kurundi bubigire. Abashoferi bamaze iminsi 2 barahagaritse imirimo. Ndababajije bambwiye ko bayihagaritse kubera bariko bacibwa amande babona ko ari ay'akarenganyo. Inzego z'igihugu ngo zibategeka kubahiriza ibiciro vya leta mu gihe ngo bamaze iminsi myinshi atagitoro leta iri kirabaha. Igitoro bakoresha ngo bakigura kuri magendo mu bihugu bibanyi vya Kongo na Tanzania. Uyu ni umwe mu bashoferi. Bwa mbere batangwa aramande ya 200,000 baduza 500,000 ubu bageze ku miliyoni. Ubu ibintu byaraduze wanashima. Niyo be ya leta siko ubu abosi bacu bariko barumuka gose. Byatangweje ku munsi w'Imana. Bariko baca imodoka zikora transport, yaba ama agence, yaba ama probox, yaba mahiyas. Babagize ko bariko baduza ibiciro batubahiriza be ya leta. Kandi iyo leta nayo nta gitoro kiratanga. Aba bashoferi barafise ico bipfuza. Twe twasaba muno mwanya basi atagitoro gihari. Twe turiyarana tuvuye n'abakiriya. Kandi abakiriya barundi vraiment badukundira umwanya umwe. Nibaza ivyo bitoro vya leta bakabiduha tukaheza tukubaza ico giciro ca leta. Iki gisabo bamwe mu biyunguruza babona ko cumvikana. Tugwe turavyemera kuko iyo warinze uza ngaha ayi nuko ufise urugendo. Amasitasiyo nayo turabona haraheze igihe atagitoro kirimo. Rero nk'ubu umushoferi wese afise imodoka irimo igitoro ikintu dusaba yoyizana hanyuma umukiriya yemeye kwinjira akagenda nta na kimwe kwera namukiramwe ku nguvu. Abiyunguruza bifuza ko leta n'abashoferi bokumvikana kugira baronka koyoko. Ntiturashobora kuronka abo mu bushikiranganje buraba ibijanye no kunguruza abantu n'ibintu kugira twumve ico bariko barakora. Uburundi bumaze hafi imyaka 4 bwugarijwe n'ubukene bw'igitoro. Ibi vyatumye imirimo y'ubudandaji no kunguruza abantu n'ibintu ihungabana. Iyi ngorane yatewe n'ikena ry'amafaranga y'agaciro. Leta yagiye itangaza ko irikishira inguvu mu gisata cyo gucukura ubutare no guteza imbere igiterwa c'ikawa kugira itorere inyishu irikena ry'amafaranga y'agaciro. Gildas Nkundimpundu i Bujumbura. Urakoze Gildas Nkundimpundu. Ubu ni saa 11:44 muri studio za BBC London. Ni saa 12:44 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacu arabandanya nyuma y'akaruhuko gato. Tugume mu karere
leta y'u Rwanda iravuga ko bitarenze umwaka w'ibihumbi 2028 bimwe mu birwa bizaba byimuweho abaturage bigahinduka pariki zitwa iy'ibirwa cyangwa se bigashirwaho ibikorwa remezo byiyambazwa mu bukerarugendo nk'amahoteli. BBC yagendeye bimwe muri ibyo birwa kugira ngo yirebere uko bimeze n'icyo abahatuye bavuga kuri uwo mugambi wa leta. Uyu munsi turahera mu kirwa ca Gihaya kiri mu karere ka Rusizi. Ni gitoya mu buso kandi n'abaturage bacyo barasaga gato 1000. Uretse kuba hazashirwa ibikorwa bikurura ba mukerarugendo, leta y'u Rwanda ivuga ko ubuto bwacyo ndetse no kuba hatari abantu benshi bitatuma ihashora akayabo mu bikorwa remezo. Mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa yarabasuye araheza adutegurira inkuru ikurikira. Ndi ku kirwa cya Gihaya kibarirwa mu murenge wa Gihundwe w'akarere ka Rusizi. Iyo ukiriho uba ureba umujyi wa Bukavu hakurya yawe. Gifite abaturage basaga gato 1200 ku buso bwa hegitari 140. Nta mashanyarazi, amashuri, amavuriro cyangwa se ibindi bikorwa remezo bihari. Ubutegetsi bw'u Rwanda buvuga ko abaturage batakomeza kuba kuri iki kirwa kuko kidafite ibyibanze kandi bikaba bidashobora kujyanwayo kubera iyi miterere yacyo. Barasabwa kwimuka, ariko bamwe muri bo bakavuga ko batiteguye guhara gakondo yabo. Tunaha batubyariye ubwo ntabwo twakimuka hano kandi twahigiraga mu mazi, ubwo urumva tugiye hakurya, ubwo aho twagura ni isambu gusa, nta n'ubushobozi twabona bwo kuyubakamo. Ikirwa cya Gihaya basabwa kwimukaho kibereye ijisho, ndetse bamwe mu bashoramari bamaze kugitera imboni. Umwe muri bo ngo nuwiteguye kubaka ihoteli ikomeye amaze kubaha ingurane y'amafaranga. Gusa ikibazo abaturage basigaranye nuko iyi ngurane itabemerera kugura ubutaka. Uyu ni Martin Bungwa n'ubusa, umuturage w'ikirwa cya Gihaya. Baduha miliyoni 1 cyangwa miliyoni 2 ukaberwa ahantu uzajya gutura ufite miliyoni 2. Ubwo rero aho kugira ngo bame miliyoni 2 ku isambu yanjye nayigumana. Akagari kacu kabarirwa mu murenge wa Gihundwe, kandi umurenge wa Gihundwe no murenge w'umujyi. Bazaje batwimura baze ko turi abanyamujyi ko tutari abanyacyaro. Bakaduha amafaranga dukura mu mujyi tukajya gutura mu wundi mujyi nyine. Ubwoba bw'ejo hazaza baba imusozi nk'uko bo babivuga n'umurage bazasigira abana ni impungenge zigaragazwa na benshi mu batuye iki kirwa. Uyu ni mama Jeanne nasanze ku mwaro wa Gihaya avuye guhaha mu karere ka Rusizi. Kubera hari igihe umuntu aba afite abana 8 kandi wowe niwo barebaho bajya kuguha amafaranga agahura n'inzu gusa, kandi wari ufite n'akandi kanzinya wajyaga uhinga, ariko wagera hakurya kandi wajya guhinga nta kuba ukibonye kubera amafaranga makeya baguhaye. Igihe umwana azakora akatubaza ngo none hasama twebwe nzubaka hehe, icyo ni ikibazo. Nubwo harimo abatifuza kwimuka, benshi muri aba baturage bavuga ko bitazabashobokera ko banyuranya n'icyifuzo cy'ubutegetsi, uretse gusaba ko bagurirwa imitungo yabo ku giciro gituma bashobora gutangira ubuzima imbere mu gihugu. Hari n'ikindi basanga cyakorwa. Abafite amasambu bashobora kugurisha wenda ku buryo bamuhereza amafaranga mwimura, ariko hari n'abatuye ku kibanza cyonyine batwimuye bagatwubakira imidugudu hano hafi hegeranye n'amazi. Twakorera mu mazi ariko turi no ku musozi ku buryo tugenda tumenyera ibiri ku musozi bundi tukazashiduka twageze no ku musozi. Kimwe mu bizagorana mu kwimura abo baturage ni ikibazo cy'imico. Aha haracyari umuco w'ubuharike, aho umugabo umwe ashobora kugira abagore benshi, byumvikana ko agomba kubaho n'abana benshi. Iradukunda Charlotte ni umukobwa ukiri muto ariko wabashije kubona ko iki ari ikibazo. Twebwe umuntu aba afite akantu gatoya karimo abana benshi, karimo n'abagore 2, kubajyana hakurya kugira ngo ubone aho batuza nabyo bikaba ikibazo. Mu kintu cyo kubyara cyane n'abagore benshi ni ibintu bihaba, rero kubimura kubajyana ahandi nabyo birabagora. Ni nacyo gituma iyo umuntu agiye kubimura bamuca amafaranga menshi nyine kugira ngo bose bazabone aho bakwirwa, ariko mu buryo bw'ubutaka bwo abari ntabwo bari butoya. Ubwo yasobanuraga ikibazo cy'abatuye ibi birwa imbere ya Sena, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Solange Kayisire ntiyavuze ku buryo burambuye icyo leta igiye gukora kuri iki kibazo.
gusa yavuze ko ubutegetsi bwiteguye kubashakira imirimo iciriritse kugira ngo bibesheho mu buzima bushya bwo hanze y'amazi. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, ku kirwa cya Gihaya mu burengerazuba bw'igihugu. Urakoze Jean Claude Mwambutsa. Tugume mu Burundi. Namye nkunda gutambuka kandi nifuza ikintu kinkuza mu buzima kandi ndagihewe cyane. Ayo n'amajambo ya Kelia La Gloire Kaneza yarayahize abandi bakobwa mu ihiganwa ry'ubwiza rizwi nka Miss Burundi. Kwa gatanu w'indwi iheze niho abigeme 15 bashyize mu gice ca nyuma cy'iryo higanwa batogwamwo umwe muri bo abarusha ubwiza n'ubwenge. Mukanya gaheze navuganye na Kelia La Gloire Kaneza yabahize bose. Ubu afise urugori rwa Miss Burundi w'uyu mwaka atangura ambwira ingene yakira intsinzi yiwe. Ubu nyine umva ndyohewe cyane umugabo nyine ncarimwe nkumvumengo ndacariko ndarota umengo sitavyemera mbona abantu bose kwambwira ati gute Miss Burundi gute watsinze nkumvumengo siniko ndatabura neza uri kurambwira nkumvumengo nyene mu mutwe itora neza umugabo at the same time nkumvumengo biraryoshe antuka ukura mu minota 2 nandi n'ikintu namwe nipfuza namwe ndondera ikintu gishobora kunkurisha kimvana muri aho ngeze kinduza cyane vraiment. Yego, imigambi washize imbere kugira wambikwe urugori rwa Miss Burundi 2025 niyihe? Umugambi wanje werekeye abajeune urwaruka rufite imyaka kuva kuri 12 gushika kuri 25 bafite ingabire muri bo. Jewe uko nzabafasha ni ku ingabire zabo kuzerekana kuzimenyekanisha kugira nabo bashobore kwiteza imbere no guteza imbere igihugu. Iyo migambi none Kelia uzoyirangurira hehe? Iyo migambi nzoyirangurira mu gisagara ca Bujumbura. Uretse ikamba ryo kwitwa umukobwa mwiza kandi aciye ubwenge kurusha abandi, hari ubundi bushimwe baguhaye? Tambere na mbere nuko barampaye umuduga ukoresha umuyaga nkuba. Hama barampa n'amahera 25 barampaye ordinateur, baranyugurije compte muri microfinance les champions, baranashirako n'amahera angana kuri 1 million. Barampaye itike y'indege aller retour yo kuja Ethiopia. Kelia, iciyumviro cyo kuja guhiganwa muri Miss Burundi cakujemo gute? Icambere nuko atari ibintu ntiyumvira kujamo kuva kera, gusa ari ibintu nakunda kubiraba nkaraba nyine ingene abandi babigira. Iryo higanwa nuko harimo ibintu nakunda cyane, ibintu byo gutambuka. Iyo yari umwanya nakunda hageze iryo higanwa. Sino yari ibintu vraiment niyumvira kujamo kuko harajamo amadomaine n'ubumengo sitombetriza cyane ku buryo nja mu iryo higanwa. Mugabo rero ihiganwa risohotse abantu ubwira bariko baraduhimiriza kugira tuje kwiyandikisha. Naronse abantu benshi banyandikira ati uyu mwaka uragerageza ugende. Benshi cane bandungikira hirya no hino, uragenda uragerageza. Nanje vraiment nkumva umengo nyene ko ikintu ntojayo, mugabo uwundi mwanya nkumva umengo kikesi ibintu by'iwawe ntibigeze ubikunda, ntibigeze uvyumvamo kuva kera. Rero tekereza nkumva umengo ibintu vyo kuja ndavuga mu bantu imbere sindabikunda cane, nkumva umengo si ivy'iwanje. Mugabo nawe ku yindi kote nkumva umengo nyene kinsunika ati kike gerageza ntaco bitwaye na kare, ni ibintu ugiye kwiga bizokungura ibintu vyinshi. Ugize amahirwe ukaza uratorwa muri arya etape, ni ibintu vyinshi uzogenda wize kandi urinze unavayo ntuzovayo nkuko wagiye. Rero camvuga ati why not kugerageza kuko ntaco vyari, nta mahera canke umwanya bigire bintware, ninjira muko nyene ku munota wa nyuma. Turagokeje natwe Miss Kelia La Gloire twariko turaganira tubahonje ku runana rw'ejo. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kabiri twabateguriye usuguye n'ikiko navuye ku kazi reya. Noneho winjiye ntakureba, ese nk'ubwangiye iki kunyitaba? Kiye naga kukwitaba koko ese uhamagaye umuntu inshuro zingana gutya zose? Gose biratangaje. Inshuro 18 zose reya, usiko wagira ngo watabazaga. Iyo uhamagaye umuntu bwa mbere ntiyitabe, ukongera bwa kabiri ntiyitabe, ntuba wumva ko uwo muntu ahuze. Ni 12:45 kuri BBC.
ubu ni umwanya w'ikiganiro cy'inkino mushikirizwa na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwireho neza mwese abateze amatwi BBC amakuru y'imikino ndayahera muri Afrika. Ikipe ya Nigeria y'abagore niyo yegukanye igikombe cya Afrika icagahigo ko kwegukana icyo gikombe ku nshuro ya 10 yatsinze Maroc ibitego 3-2 kwa gatandatu. Nigeria yakoze ibitatekerezwaga na benshi igice cya mbere cyarangiye yatsinzwe 2-0 mbere yuko ipangurura ibyo bitego kugeza ishyizemo igitego cya gatatu. Nigeria yishubije icyo gikombe yaherukaga gutwara muri 2018. Ku mugabane w'Uburayi ho ikipe y'Ubwongereza niyo yarayegukanye igikombe cy'Uburayi cy'abagore itsinze Espagne kuri za penalty minota 90 ndetse n'iminota 30 y'inyongera yarangiye amakipe yombanganye igitego kimwe kuri kimwe. Ubwongereza nibwo bwari bufite icyo gikombe bwatwaye muri 2022. Espagne yo ifite igikombe cy'isi yatwaye muri 2023. Rutahizamu w'Ubwongereza Michel Ogemange niwe wagizwe umukinnyi ukiri muto w'iri rushanwa ry'igikombe cy'Uburayi cy'abagore. Uyu mukinnyi w'imyaka 19 ukina imbere mu ikipe ya Arsenal yakinnye iminota 138 gusa y'aya marushanwa yabereye mu Busuwisi kandi yajyagamo nk'umusimbura gusa yagize uruhare runini mu gutsinda kw'ikipe ye y'Ubwongereza. Ogemange yari yatsinze igitego cyo kunganya na Swede muri kimwe cya kane kirangiza ndetse n'Ubutaliyani muri kimwe cya kabiri ahesha itike yo gukina final ikipe ye. Hagati aho umukinnyi wo hagati wa Espagne unafite igihembo cy'umupira wa zahabu Ballon d'Or nk'umukinnyi w'umwaka wa FIFA Aitana Bonmati yatowe nk'umukinnyi warushije abandi muri iri rushanwa. Nyiri ku mugabane w'Uburayi rutahizamu wa Manchester United Marcus Rashford yakinnye iminota 33 mu mukino we wa mbere mu ikipe ye nshya ya Barcelona. Wari umukino wa gicuti Barcelona yatsinzemo ikipe y'Ubuyapani ya Vissel Kobe. Uyu rutahizamu w'Ubwongereza yinjiye muri Barcelona nk'intizanyo y'umwaka wose. Yagiye mu kibuga mu gice cya kabiri ku mpinduka 11 zose zakozwe n'umutoza. Ariko uyu musore w'imyaka 27 yasimbuwe ku munota wa 78 n'umukinnyi Dro Fernandez watsinze igitego cya gatatu cya Barcelona. Umukino wari wavanyweho mu ntangiriro z'icyumweru gishize. Barcelona ishinja kutubahiriza amasezerano wari wateguye uwo mukino, ariko nyuma ibibazo bimaze gukemuka Barcelona yemeye kuwukina. Rashford wahawe nimero 14 mu ikipe ya Barcelona ashobora kuguma muri iyo kipe nyuma yo kuba intizanyo, akaba yagurwa miliyoni zisaga 30 z'amapaundi. Ni mu gihe ikipe ya Arsenal rutahizamu mushya wayo Victor Gyökeres yeretswe imbaga y'abafana muri Singapore mu gihe Maxi Dorman w'imyaka 15 yongeye kwigaragaza cyane mu mukino Gunners yatsinzemo Newcastle ibitego 3-2 mu myiteguro yo gutangira shampiyona. Kuwa gatandatu Gyökeres yashyize umukono ku masezerano y'agaciro ka miliyoni zisaga 64 z'amapaundi akambara jezi ya Gunners avuye mu ikipe ya Sporting Lisbon yo mu gihugu cya Portugal. Yashoboye rero gusuhuza abafana mbere y'uko uwo mukino utangira. Ayo niyo makuru y'imikino nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Urakoze Yves Bucyana. Imbere yo kubasezera nkundira ndabibutse ko amakamyo yuzuye imfashanyo yashikanywe muri banyapalestina bashonje nyuma yaho Israel isezeraniye gutanga inzira i Gaza. Mu Burundi naho imirimo yo kunguruza abantu uva mu gisagara ca Bujumbura uja mu ntara zitandukanye imaze iminsi 2 yarahagaze kubera abashoferi bare muri yegereyegere biyamiriza amande y'umurengera bacibwa. Keria la Gloire Kaneza yambitswe urugori rwa Miss Burundi w'uyu mwaka ngo yamyakunda gutambuka none ngo byamushikanye kugohiga abandi mu byiza no mu bwenge. Amakuru no munsi raragarukiye ngaha mwayashikirijwe na Nina Iradukunda, mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Zabi, yarahagariwe na Mark Niyonkuru. Mwakoze kwana natwe mugira umugoroba mwiza, murakoze.